Ndabaramukije bakundwa ni Jeff Fabrice Manirakiza. Welcome to Fab's Vision Talk Show. Now, twarababwiye yuko ikituragishinga ari ukuzana ikintu cyose kiza gutuma twese dutera imbere, kiza gutuma twese twigishanya, kiza gutuma twese novuga ati turema uburundi bushasha na cyane cyane twiyubaka. Aba barundi twese, abara abavyeyi, abara abajene, novuga ati twese muri rusangi. Rero uno musi tugira iki kiganiro kugira tubabwire ibintu byiza bishasha tubazaniye byo muri novuga ati byo gutegura ikiganiro cy'agakura kizoza kirashikirizwa buri gihe twise Fab's Vision Talk Show. Ni ikiganiro kizoduha akaryo ko kuza turaganira n'abatandukanye. Uno musi natewe iteka ryo kuganira cyo kuza kuremesha iki kiganiro turi kumwe n'umwe mu bahizi musanzwe muzi asanzwe abifise mu burambe Mistale. Hanyuma tukaba novuga ati ari igikorwa tubona kigiye gusaba inguvu nyinshi, tunashimira n'abagiye hamwe kugira dushobore kubikora nkuko mubibona. Menya yuko iburi kurabona ngaha hari team ikomeye cyane nyuma yavyo. Rero ni kiganiro twifuza ko tuzoza turadressinga canke tuvuga ku ma issue atandukanye, ku biganiro bitandukanye, bibe by'ubuzima, bibe by'iterambere, bibe economy, novuga ati twese dusanzwe tubize anyway. So rero mugumane natwe tugiye gutangura novuga ati ikiganiro cya mbere mugabo ihagarariye cyane cyane muri introduction canke kubamenyesha ibyo tugiye kuza turavuga, ibyo tugiye kuza turakora kugira kuvyukuri ya vision twama twumva, ya vision bamwe tumaze kubona y'Uburundi buteye imbere mu 2040 mu 2060 dushobore kuba bamwe mu babigize mu ruhara kuva mu ntango. Rero Mistale ndaguhaye kazi. Rero muri biganiro reka nawe wivuga uburiwe. Ego ndagushimiye cyane, nibaza ko byinshi yashoboye kubivuga wabivuze. Ni kugira ngo tuze turigishanya, no kuvuga ngo urafise ibyuzi uri karadukurikirana afise ibyazi, hama hari abafise ibyo bataramenya bashobora kuba batarumva ariko bifuza kumenya. Rero n'ikiganiro Fab's Vision Talk Show kigiye kuza kiraca hano kuri Fab's Vision TV ku misi yose ya mbere. Nizera yuko tuzogenda turamenya byinshi, ariko kandi mpari kugira ngo uce udufasha kugira ngo tumenye Fab's Vision Talk Show niki. Urakoze Mistale. Fab's Vision Talk Show novuga ati ni vision yo kugira twese tureme agatima. Nimba ndabivuze nyako. Ego. Tureme agatima mugabo dushobore kwigishanya. Kuko the question is, ikintu nkunze kuvuga ati ni cyuko nimba Amerika iteye imbere, nimba Australia biteye imbere, nimba ibyo bindi bihugu biteye imbere, abo bantu babiteje imbere sinibaza ko Imana ibakunda kuturusha. Sinibaza ko bo byo bari bindi biremwa bitandukanye na twebwe. Bisigurika ati rero hariho abasanzwe bafise impano zinaruta nabo bitwa ngo babishitseko. Hariho abasanzwe baba bamwo aha no referinga cyane ku ba diaspora. Hariho nabavukanye izo mpano ngaha mu Burundi. Ngira uramaze kubona abajene uzabumva ngo yakoze ngo umuyaga nkuba mu muferege. Bugiye ubonye umuntu nkujya ni asset komeye cyane n'agaciro. Rero nkavuga ati the idea ya Fab's Vision Talk Show ni platform canke umuhora uzoha akaryo uwo muntu wese abona ashobora kuvuga, gukora, kwerekana icyo yakoze gishobora guteza imbere abandi, cyane cyane abajene kuko iyo uri kuraraba bien sûr ni ikiganiro turiko turahera tuvuga ngaha mu Burundi. Mugabo twifuza ko kirenga imbibe, turifuza ko abana ba Afrika bashobora kubona ati nimba hariho umujene umwe, umuntu umwe yashoboye kuachivinga such achievement, na jewe ndabishoboye, na jewe no bikora. Muri iyo nzira tukaraba muri iyo scope. Mugi yindi scope rero ikomeye nyuma y'ivyo novuga ati the background niyo kuvuga ati duhereye mu Burundi tukaraba umugabane wacu wa Afrika, the movement canke the growth y'abajene niniya barakeneye rero imboneza. Ico gihe ni platform ishobora kwereka abana ba Afrika ko bishoboka. Hanyuma abo nabo bagize amahirwe yo gukora ibikora inka, abo nabo bagize amahirwe yo kubona ibitandukanye bashobore kuronka platform
bashobora kubivuga ko kuvyigishanya ko kuko ngaha ndakubwiza ukuri yuko indoto ni yuko na Ibrahim Traore tuzomwakira one day kuri iki kiganiro. Dream big. Okay. ni uravuze ibijanye n'abana baba bafise impano mugabo hari bimwe mu bintu usanga biriko biragenda bivugwa ku ma YouTube channel atandukanye ku ma televiziyo ku masamirizi ubwo ubuntu mengo ntibabiha valeur mbo hariho ibihabwa valeur mugabo ku rwego rutoye kubera burya yuri kuraraba uzorabe no muri community wacu biroroshe kuhura n'umuntu ukamubwira ati je mbona iki kintu kimeze ukaza wumva umenga nawe nikakibona ukacusanga abantu bose ugenda urahura nabo iyo ngorane barayibona ukacibaza ati none who is responsible for this bisigurika ati rero ni hamwe tuza kwiyo turuva ata action iri kirakogwa mugabo mu gihe dushobora kuvuga ati let's evaluate dushireho I don't know nimba ari umuntu nimba ari iki kijejwe kuraba dufate nk'ivyo vyiyumviro by'aba reka dufatire ku barundi kuko nibo turiko turaganiriza ubu nk'ivyo vyiyumviro by'abarundi nimba ari iyi video yagiye kuri Facebook ija kuri YouTube ija hehe habeho umuntu ashobora kubona ivyiyumviro by'abantu kuko hariho umwana ari mu cendajoro ashobora kuba access kuri YouTube akagira ikiyumviro kiwe mugabo akabona ati nta kuntu nza kwashika muga icyo kiyumviro nacyo gasanga nicyo cyo kubaka kurusha babantu igihumbi mugenda murahura rero nkavuga ati yoba ko bakaryo keza ko kugira abo bose bazayararonka platform yaho uravuze ico gutanga platform nibaza harimo idea harimo amemita objective yino talk show ariko ndashaka kumenya ni iki kindi kintu kizoba cisangije ku buryo umuntu azoba yumva ko atagiye gutanga ikiyago gusa aho gashobora no kuhungukira kuri za dreams ziyo canke za ya talent office urakoze jewe nk'umwe novuga ati yagize iki cyumviro cyo kugira ibi bintu bihabe canke kugira iki kiganiro kihabe ni bya bindi nkora misi yose canke bya bindi mvuga ndamaze kuyo turuva ndi muri position sanga hari abantu batari bake banda bakavuga ati ujya muntu turamutamarira kandi hari hijambo rimwe canke move imwe ashobora kutubwira ati fatiyi bigira kugira bidufasha bisigure kati mu bikorwa byanje bya misi yose hari aho kuntu ndiko nda strengtheninga kugira dushireho ama platform ashobora guherekeza abajene bafise indoto ashobora novuga ati kwa kompanya kuburyo nimba ari umujene afise indoto dushobora kumufasha kugira yidefinize neza ashobore kubona ati ni gute ashobora kugira access yaho nkuru buryo ni gute ashobora guhura n'abahinga bavyize bakafasha gukora let's say business plan feasibility study ibintu nk'ivyo hanyuma habeho uguherekeza uwo mwana iyo mvuga ko ndavuga umwana si umwana gusa kuko n'ukuze ashobora kuba afite imigambi muga akaba ari bloqué quelque you know rero nkavuga ati muri ico gihe habeho izo training program muga hasubire habeho niyo what I call what's called capacity building program kuko namamvuga ati abantu bazohava bantuka kuko namamvuga ati abarundi burya niyo turuvye ni research yanje nagize kandi yagira uzovuga ngo nubundi navugiye nasanze ibice birenga 95 kujana by'abarundi bagwaye tugwaye mu mitwe nanje basinishiremo sivyo kandi kandi ugushaka gukira ingwara girita arayirata rero ucubaza ati none ni gute twaba tugwaye raba intambara zagiye zirahaba raba amacakubiri twashizwemo raba imibereho hamwe usanga bamwe bari rero bivanye n'ivyo bwa bugwayi buca buva muri trauma turarushe mu mutwe rero kugira tuve muri iyo novuga ati dukiri iyo ngwara nuko haza abantu bimboneza nuko haza amayide meza ashobora kutwakiriza iryo tara haba imigambi itanga akazi ku bantu rega umuntu uzorabe umuntu yiriwe ajya canke yiriwe atacakora uzosanga ari we wa mbere avuga abandi nabi niho nandi cangira ikibazo nibaza ni izo ntambara twagiye turacamwo izo trauma z'ibibazo twaciyemwo ni bimwe mu bintu bituma habaho ama critique atagira inyishu na cyane cyane ugiye kuri Twitter canke iyo bita X no mose birafise isano birafise isano gose kuko
ikintu wotahura canke abadukurikirana botahura nta muntu aza kuvugwa uwundi adafise umwanya wacha wiyumvira ati none uri busy uwo mwanya wokura wewe wokuraho umwanya turi kumwe kuri iyi talk show ntibikunda urabyo cyane bariyo bariko barakamera bokuraho umwanya kandi bibereye busy nespa bizigurika ati rero umuntu areza amaboko niwe uzosanga ari karakritika kandi uwo muntu areza amaboko je namvuga na Bibiliya irabivuga ati love no sleepless you come to poverty ntugashime kujya mu mukondora zose kuko uzokushira mu bukene sivyo bivuga ati rero abantu bakritika uwari we wese afise inzira bikoramo mugabo nimba critic utagize ico twokwita critical analyze uze wirabe kuko uzosanga uri muri babandi basizwe n'amajambere so kuvuga ko critical analyze itabaho kuko uricara ukaraba none bijya bintu bimeze gute ivyo nibisanzwe mugabo uravye majority y'abarundi bene wacu ikintu je maze kwibaza wanaliza ico maze kugira ko bumenyi there you go kuko ninaza kuvuga ngo kano gakawa ntikaryoshe nuko maze guhonje iryo bisigura ngo narasohotse ndamenya yuko iryoshe cyane gose cyaro twa tuzimanye hama ni bya bindi uri kuravuga umuntu wese aza gufata umwanya ajyamye biraza kumugora yuko yiyumvira cyane ahubwo niyavyuka gasanga dada canke mbasha yagize iki araza kuvuga ati kubera iki kiyakigize that's right kumengo yatakaje umwanya ariko ntaza kumuha idea yico yari gukora kikaba better so nibaza yuko ari bisa nka bya bindi wavuga intambara twagiye turacamo hamana n'amacakuri twagiye turigishwa kuko hari ikintu mpora mvuga ni umwibutsa umwe w'ikirundi niyo mpora ndagufata nk'ubujyajya bwa mbere umurundi yigishwa akivuka cyangwa akija mu ishuri ngo umugenza guhisha kakwankugahisha ko bize mu kabana bakontra umuhishije ko bize mu kabana ni byaye ninza nka gutwengera mugabo barayurapanga ati akaza kujya ku icyayi cyanje niyaza ndamushiriye mwaka kuko nta nkeka ariko je naciye ngira ikibazo canke nkunda kugira ikibazo ni ino talk show reka tubifatire muri ino talk show ushaka yuko uzoza arayikurikirana yoza arasigarana iki kugira ngo dukire yangwara ariko turarata twifuza gukira urakoze cyane now ivyo biri muri objective y'ivyo dushaka kugerako kandi ni kube nkako ni mu nzira yo kuvuga ati tugire ikiganiro gishobora kuvura iyo ngwara now hariho ibintu bimwe bimwe bitakunda ko twobihindura umuntu novuga ati yahuye n'ivyo bibazo intambara ugasanga ibiki biragoye kugira umugorora nico gituma je namvuga ati ndanezerwa cyane gose kubu dusigaye dufise n'umukuru w'igihugu w'umujama wacu adutahura kuko we aravyivugira akavuga ati je vraiment ndabona neza kazoza kari mu bakiri bato kuko ijya ni vision ni vision y'umwe muri benshi kuko ntavyo twari bwabone at least nk'abajene havuga ati yugize analyze suppose nk'uburavye intambara zagiye kuzirahaba fata nk'umuntu yiciwe abantu bose bavuga ngo nabatutsi fata nk'umuntu yiciwe abantu bose bavuga ngo nabahutu uyo muntu biragoye kugira uzoze kumwereka yuko abo yici novuga ati abo bamwiciye bosangira ivyiyumviro canke urumva ntibikunda kuko iyo trauma yamugiye miramwiyubakamwo sivyo nawe yuri kuraraba rero abajene bubu tutariko turaronka ama platform atwigisha where we are going tuziyo tuva twandukijwe nizo intoxication sivyo na cyane ko zigeze kure exactly umunsi umwana wo muri bibiri usanga avakubwira ngo ujyana n'umuhutu cyane go there you go ivyo rero bivana kubera novuga ati hariho n'abavyeyi babigiramo uruhara batigisha ukwiye gukina na bari akahise kukuri mugaha akabamwe ikintu cyo guhariranira erega nimba shetani yaraciye mu Burundi si hakiri none tugume dufata rero ko ari hari rero nkaca mvuga ati muri iyo nzira the idea ya Fabs Vision Talk Show ni yuko rero tuca dukoresha this platform mu nzira yo kuvuga ati twivure gute ndakunze kubivuga nzoguma ndabivuga abakiri bato muri ko muranyumvira twiremera amateka yacu sivyo nikajya karoro na mamvuga uzorabe nk'ubu Jeff Fabrice hari abantu uzokumva bariko barantuka
ngo ni umu escrow hariho amaradizo za RPA hariho bajya opoza nimba ari PRSM sinzi uzavuga ngo Fabrice ngo his this and that hari naho nasomye yuko hari umuntu yaguhaye projet muri miliyoni 80 mugacira ko ngo z'amadolari muri commentaire za gusanga abantu bose bamwisha bamubwira ati mon frère ariko uravuga urayazi urumva rero nkavuga ati traumatization iri Burundi je Fabrice ndahagurutse somehow Imana irambwiye ati genda nkorera ibi nibi kuko je n'ubu naba ndavyivugira hanyuma je gukorera mu bantu bari traumatize urumva nje gukorera mu bantu basinzikaye ku mitima none ninde uwo munsi canke icyo gihe mbonye azoca avuga ngo n'umwere ategereza kumbona nk'umu escrow ategereza kuvuga ati haciye abantu 10 bangira ku escrow ni gute w'11 novuga ko atari umu escrow rero jewe abantu bankritika je ndabatahura kanzoguma ndabivuga uko ndabatahura mugabo rero kugira bumve ko ivyo biyumvira canke bivuga bavuga ko atari ivyo ni giki kibivugana umwanya uwo mwanya nawo uva muri ya majambo n'ama performance tugira ayo nayo bayabonerahe kuri Fabs Vision muri make impact wifuza ko umuntu ino talk show imugirako nuko akira nuko umurundi wese canke umunyamahanga akorera hano muhira yumva yuko je ntasangiye intarana naka ntikimbuza yuko ndamutiza umugambi wanje canke ndamuha ibyumviro byanje gutyo akamfasha akavuga ati naka arashobora kugushiramwe uburyo naka murashobora gusangira ivyumviro gutyo hakabaho kwa gusangira imigambi mukanatezanya imbere ni bya bindi twako turavuga ugerageje kuraba ama emission menshi araba ariko nta talk show iza gufasha umujone canke umunyamugambi kumuherekeza no kumuha ivyumvira uramaze kwiyumvira yuko abantu benshi bafise imigambi mugabo buryo ari kibazo kandi batinya no kuvuga kubera ko batinya gutwagwa imigambi cyane gose nikijya tugaruka kuri bijya twariko turavuga byuko bivanye na situation amateka ahitiye ngaha mu Burundi si meza rero twiyandikira amateka yacu mashasha kuri ubwo rero turiko turavuga ati amateka ahitiye ngaha mu Burundi si meza twavuze intambara twavuze amacakubiri twavuze inubana ry'amadini twavuze ibinabiriya fatira rero no kubajene abajene bagiye barumva imvugo ivuga ngurumva ngo utari umwana wo kwa naka ngo umugambi wawe ntutera imbere ngurumva ngo utari ngo utwaye muri banki barakukwiba rero nkagera hano none je ko ivyo bintu bitaramba ko hawo rero nkaca sanga bishobora kuba ari ubwoba dutegwa vyamaze kudushira muri zone mbi ituma ntambwe nimwe twotera bizigurika ati rero ikiba gisigaye twebwe vyitwa ko twagiriwe amahigwe yo kubikora bigakunda nuko dufata ukuboko bene wacu tukabereka ati nawe birashoboka nigeze kugira ikiganiro nigeze kugira cyitwa nawe urashoboye the idea yari yuko tugira icyo twita capacity building nimba jewe Fabrice ndiko ndafise company ubaka Nation Group yo bigize kuri shift d'affaires I don't know yama miliyari kanaka so kuvuga ko nandikiye email Imana ndayibwira ngo nzogusororera so kuvuga ngo navukiye munda bavuga ngo munda y'ingoma urumva ngo kurusha abantu no I'm not different from everyone urumva mugabo ni yanzira yo nafashe yo first of all gushira Imana imbere muga nanje nkamenya yuko Imana nifasha uwifashije y'Imana revuze ati uyishize imbere kugira igufashe nuko wiha agaciro mu bantu nuko wiha novuga ati igikundiro mu bantu nuko wewe nyene wumva ko ari wewe hanyuma ukacugwanya bwa bwoba kuko umwasi wa mbere wawe n'ubwoba kandi niwe ubwitera kandi harimwo n'abagenzi bakwereka inzira zirenge igihumbi zo kunanirwa exactly erega urumva na Bibiliya irabivuga ikavuga ati run away from wrong companies urumva bisigurika ati hunguve mu entourage bavuga ngo iki hinguve mu bagukikuje babi nutahunga uziyo truva nawe wabaye nkabo bisigurika ati rero nk'ubu kuri ico specifically kuri ico kibazo wari wajije ni cyuko
hari amaprograma menshi nk'ubu imwe maze iminsi niyumvira kandi nayo tuzoshira habona ni ikiganiro ni ide nabonye muri Australia aho abajene bafite impano ngaha mu Burundi bashobora kuza tukabafasha tukabatraining nimba wowe ufise impano yo kubumba iki gikombe ushobora kuvuga ati bien sûr jewe iwacu twavutse tubumba inkono kubumba kagatase no bishobora muga kugira vyemegwe karakenewe ko BBN mbe ni BBN ariko kugira gakomere hari mu product akenewe hari ama product akenewe mugo umuntu ntayazi mugiyo talala ifise canka arayazi muga ngaha ntayazi there you go canke ntayahaye canka akeneye no kuyiga igisigaye rero nuko tumufasha tukamufasha mu byama feasibility studies ama business plan ama financial statement canka ama financial projection hanyuma ikiba gisigaye y'umugambi wawe uteguye neza ni mbega nkuraho uburyo uzorabe nkuba barundi bene wacu canka abajene bene wacu bibaza ngo umugambi ubanza kuronka uburyo mugico sico amafaranga ni etape ya kabiri kuko ubanza kugira etape ya mbere yo kuryosha yo kubaka wa mugambi wawe hanyuma from there intambwe ya kabiri rero niyo yo kurondera amafaranga rero nkavuga ati iyo programa ndipfuza kwihaba nawe raba rero aho bikomereye iyo uwo mujene canke umuntu twamufashije kuyubaka uwo mugambi wiwe reka tuwite ko wabaye umugambi bankable twe ico tuca dukora tuca tuja hagati je ngira imana hari aba diaspora bene wacu banyizera abo ba diaspora usanga bafise amafaranga muga nabo ntibazi ngo ninde twohumute nina yashira mu Burundi nza kuyinvestisa cyane nina yashira kwande kuko bafise imiryango usanga baragiye barashiramo imitaye yabo amina ba diaspora barabizi nta numwe ndafise igikomere ku mutima yego iyo yo ni undoubtedly byinshi batewe n'abavuka bahemukiwe n'abavukanyi banga hari imiryango hari abagenzi hari abarundi urumva rero nkavuga ati muri ico gihe hano numvise ngo yashaka gukora itongo giyiwe hama bacamubwira yuko mu Burundi bicika especially nk'iyo ngo ufise igisanira nk'ico mu Rwanda pakontre hari abantu twakuze bahari abamama bakuze bakowe no mugabo byose bimeze neza ariko agiye kubaza undi muntu atari na famille yiwe aramubwira ati nukura amahoro ari Bujumbura ateye ubwoba kuko ubu nyene turiko turavugana we wanyu burakiye muga jendi sasta y'ijoro mu Burundi muga kandi biraryoshe mbe urazi ko jewe bivanye naho ngeza ndiko ndavugisha ukuri nta hantu ndabona hari amahoro nko mu Burundi nta hantu je nabaye muri Australia imyaka n'imyaka maze gutembera henshi muri Amerika uzokumva ngo umwana yinjiye mu ishuri yarashe bande muri Australia ngo terrorism ibiki nibiki ariko umwanya mbaye i Burundi imana nicyabona nta hantu ndabona hari amahoro nk'i Burundi perhaps ni jewe sinzi rero nkavuga ati iyo programa rero ni izoha karyo babarundi bari hanze canka bari ngaha bafise amafaranga muga batabona ama projet yo kuyinvestisamo kandi ifashe babajene canke babarundi bafise imigambi muga badafise amafaranga rero twice twifuza no kuca tubahuza rero nkavuga ati ubu duhigwa duhishije Imana ihezagiranye n'icubahiro umukuru w'igihugu kuko hariho programa yashizeho ya payeje bugiye ijya programa ya payeje ni kubikiraro cyabo bantu rero kandi nibaza ko payeje nayo yoryoherwa irosa baza kuyifasha kubasahiriza mu performance cyangwa mu bikorwa nk'ibi byo kurondera ayo matara atandukanye hanyuma ibindi navyo nibijya byiviro mwama mubona nk'ubu kijya kigega cya One Africa Investment Fund kizofinansa isoko rikuru rya Bujumbura twaravuze yuko kizofinansa imigambi myinshi mugabo umugambi wa mbere ari wo no kwita pilot project ni rijya soko rikuru rya Bujumbura niho n'abarundi tuziyemera tuvuga ati none twubatse isoko indege nizo zitunanira kugura canke umwana ashaka kwikorera ikigenda juru kije inyuma y'isi nivyo byo tunanira gufinansa muga tubaze twiyihiteka gikwiyemera twebwe egome urakoze cyane je nibaza yuko umuntu ari karadukurikirana muri no Fabs Vision Talk Show hano kuri Fabs Vision TV acagira ikibazo ntembega uyu munsi ko mutanguye muje ko tuyagira byinshi vision mu myaka 5 muyibona hehe ino talk show ego ubona izo bimaze kumara iki ku barundi n'abanyamahanga bari mu Burundi bayikurikirana
urakoze wanashaka mu myaka 5 tuzoba tugeze kure mugabo ndifuza ko mu myaka 5 izoba ari platform ku by'ukuri yigisha abarundi izoba ari platform ku by'ukuri n'umwana ari arakura ashobora kubona ati numvise ikiganiro kinyigisha numvise niki kinyigisha novuga ati rega tuzokwakira nk'ukujya nakubwiye nahantu twifuza ko tuza turakira aba guest canke abantu batandukanye aha novuga aba pastori aha novuga aba professeur aha novuga abahinga aha novuga aba deje b'amabanki urumva nk'akarorero nogenda ubwa mbere bw'urumva ko mu myaka 5 tuzoba tugeze kure mugaba akarorero notanga nk'ubu urabona hari ujya mugambi duherutse gushiraho wa One Africa Investment Funds abarundi bene wacu bamaze gufata ya mbere barazi iyo bigeze nuko biriko biragenda ubu twarababwiye structure yabyo tuca tubabwira ati dufataje amafaranga amaze kwegeranywa right now ari muri Bankobu nkuko twavuga ati muzodutumire ko Bankobu bitubwire ukuntu iducungiye amahera yacu ntibive mu kanwa ka Fabrice hari kijya nabonye ukivuga ngo Fabrice yoba afise urusha rwo kuyatora cyane leta yo bifise urusha rwo kuyatora naho umengo nta security kuye babyumva nanke byo banabyiza ahubwo tugize umuntu muri banko bakazoza kuganirira gutya kaganira n'abarundi bose muri rusange jewe muri plan yanje kubera kujya nababwiye hariho amasezerano twimirije gusinyiranira na leta hari abantu bamye bavuga I think naho nabibonye nimba ari umukuru wa Polisem aho umuntu umenga avuga Parsem yeah hari kiganira hano nabonye avuga ngo urumva ngo niyo contrat ntituyibona ngo niki naje amasinzira iyo contrat ntirasinywa urumva ntiraje habona niyaje habona zobibona ico no mwemerera ntituzokorokera muri ivyo bikogwa uwo muco bipfuza utabonetse rero bareke kurenza ingata iritararenga kuko yubumvise ariko aravuga cyangwa ariko aravuga ucumenga Fabrice canke ubaka Nation Group riko rirakora ibintu bitari bwagere my friend twebwe dukora ibintu byuguruye byose sivyo nawe tuzomutumira ujya mukuru wa Parasema ze ngaha atwemereye byensi tuganire mugabo the idea rero shaka kuvuga ni yuko tukiri kuri ibyo by'ikigega nyene nk'ubu twaravuze ibyo bya Bankobo for example hariyo umudepositeur hariyo umuregister ubu tugira dusinyana na CRDB comme umutrustee hariho rero ishira hamwe rindi rirutayo yose bita African Dream Assets kandi ubu yemerewe n'ikigega kijejwe gukingira imitahe y'abanyamitahe ariyo IRMC ngaha mu Burundi nyene nta n'igihe giheze bagemereye kuko igikogwa cy'iryo shira hamwe nukugera ajya amafaranga arico gituma rero nkubwira ati iryo shira hamwe Jeff Fabrice bien sûr ndi muri conseil d'administration mugabo si jewe ndi deje kuko deje waho numuhinga novuga ati afise experience mu bintu by'amabanki afise experience mu bintu bya money management afise na experience no mu bintu bya capital market bisigurika ati natwe muri recruitment yabaye byabaye ngombwa ko ishira hamwe rimurungika reka tuvuge ribarungika kuko suwo deje gusa harimo n'abandi ribarungika muri IRMC ati ni murabe ko bakwije ubuhizi ubwenge ubushobozi bwo kumanaginga amafaranga y'abanyamitahe hanyuma mubitwemereye mwebwe muvyivuye baca batangura ikivi rero Imana ishimwe yo mwijuru barabemereye ahariho burya ndiko ndashaka kukubwira umutumire wundi tugira tuzoce dutumira kuko ndazi nk'ibi bijanye n'iri soko rikujya Bujumbura abantu bari amakenga menshi kandi vraiment bababo bantu bavuga bababo ba Parisem canke bande nta numwe afise ikosa kuko umwe wese afise uko avyumva kandi ntugahandwe ku rurimi jewe niyo woza ugatuka Fabrice no problem igisigaye nuko jewe nza
ukaronka umuco ukwiriye. Yeah. Ni ngerageje gushira hamwe Ego. ibyo washoboye gushikiriza bimwe mu bibazo umuntu wese ashobora kuyibaza vision ya talk show yacu iri ni naho ciyumviro cavuye n'impamvu kigomba kubaho n'impamvu abantu bagomba kucizera nibaza yuko umwe wese afise iciyumviro yo gishira muri commentaire Jeno cyane gushimira ku kanya kawe hari icyo ushikiriza imbere yuko dusezera abadukurikiranye no munsi gutyo kikaba arico cyanyuma cy'uyu munsi. Urakoze Mistale, mbanze shimire wewe kwanza. Thank you very much for coming through. It's been great. Hanyuma nkavuga ati vraiment abantu abarundi dukundane dusenyere ku mugozi umwe. Hanyuma kujya nabivuze na making the clear. Ndavuga ati jewe wumvuze nabi ntabangiriye nabi ubwo abankosoye cyandaba ati none umuntu why yamvuze nabi. Hanyuma dukundanye koma barundi n'imisozi tuzoyimuvinga kuko ugukundana kwacu kugizwe n'iki no kwizera. Yesu nawe niwe yavuze ati niyo wogira ukwizera kunganuko wofata uriya musozi ukawushira ngaha. Urabyumva rero ivyo byose nibishoboka. Hanyuma nkavuga ati iyo ndiko ndaraba opportunities ziri Burundi dufate mu mahera dufate mu ma project reka dufatire mu mahera. Je Fabrice ndakunze kuvuga ati je iyo ndiko ndabona ubutunzi n'amahera ari Burundi n'amababi y'ibiti ndayabona ko ari amahera. Urabibona amahera ari Burundi ararenze rero bikere ko Fabs Vision Talk Show yigisha abantu ati ni gute twamura ni gute twamura amahera kuko benshi muri twebwe ntituzi gahari. So rero urakoze Mistale. It's my pleasure. Novuga ati ntitwicisha abantu amajambo. Iki kiganiro perhaps tugigarukiriza. Rero nshimira abadukurikiranye nkuko babivuze. Iyi ni Fabs Vision TV. Iriko iki nacyo ni kiganiro cya Fabs Vision Talk Show. Hanyuma iki ni kiganiro cya introduction. Ndifuza ko cyangwa turifuza ko next one kizoza kiryohoye kurusha ibi. Gitomoye kurusha yuko kigiye kuba. Exactly. Wakoze cyane. Cyubahiro kunyakira. Reka ndagushimire cyane. Thank you very much. No kugaka kameze neza. Yo cyari cyubahiro ariko kandi cyari cyubahiro kuri mwebwe mwadukurikiranye akaba mbere ukurikiranye Fabs Vision TV ucukora subscribe like nagusabye yuko nimba ufise ivyiyumviro muri commentaire byoba byiza cyane ariko kandi shimire staff yose yatumye amajwi abashikira ameze kuno ndetse n'amasanamu aryohoye kuno muyibona. God bless.